Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Ruhuguma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ese vy'ukuri koko Harirete Niyomwungere aracari muzima? Abatwara iperereza nibave mu gacerere, abatwara iperereza ry'u Burundi nibave mu gacerere bavuga iyo bapfungiye uyu mwigeme Harirete Niyomwungere twatabarije muri iyi ndwi. Harirete Niyomwungere yahamwe kuva mu myiyerekano ya 2015 yagirizwa ko ari umunywanyi wa MSD. Ico gihe yarapfunzwe imyaka 5 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika muri Ntwarante 2020. Muri Gitugutu 2020 yarasubiriye arafatwa n'iperereza rimutwara bamunyuruje aza kurekurwa haciye ukwezi. Kuwa 26 Kigarama 2023 Harirete Niyomwungere yarasubiriye gufatwa n'iperereza. Ibi vyabaye inyuma y'iminsi mike cane havuye kuramukanya mu Rwanda. Turakeka rwose ko ico kiri mu vyo yazize. Amakuru dufise akaba avuga ko Harirete yafashwe mu gihe yari amaze iminsi haba mu rugo rw'uwitwa Muhoza Fredy Patrick. Uyu basanzwe hari ababanyi iyo bava mu Gatete mu ntara ya Rumonge. Abamuzi bavuga ko Muhoza Patrick yoba asanzwe akorana n'iperereza ariko nta vyemezo tubifitiye. Abandi bamuvuze nk'imbonerakure. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Muhoza Patrick n'umwe mu basanzwe bamamaza ibikorwa vya CNDD FDD. Yoba yaragize uruhara mw'inyuruzwa rya Harirete Niyomwungere? Ntaco tubiziko. Ico bikoze uyu muntu ntiyatabarije Harirete agifatwa kandi yoba yarabimenyesheje n'abiwe atevye. Hari abatwandikiye bavuga ko amakuru Patrick Muhoza yatanze hatoba ahuye neza n'ukungene ifatwa rya Harirete Niyomwungere ryagenze. Bamwe mu batwandikiye batanze amakuru hadahumuriza na gatoya ku vyoba vyarashikiye Harirete, ariko nta cemezo na kimwe bafise. Turasavye General Major Ildefonsi Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi have mu gacerere atomore aho Harirete Niyomwungere yoba apfungiwe. Ubwo butumwa turanabuha Colonel Domitien Niyonkuru ajejwe iperereza mu gihugu hagati. Nibavuge iyo bapfungiye Harirete Niyomwungere nimba akiri muzima, hanyuma bafise ico bamwagiriza bamujana imbere y'ubutungane. Hari benshi bazi cane Harirete Niyomwungere batubwiye ko ata kintu ca politike yari akirimwo. Umugenzi wiwe haba muri Mozambique yatwandikiye ati: "Jewe ndaherutse mu Burundi vuba kandi twarabonanye umwanya munini na Harirete Niyomwungere. Jewe naragwanye muri FNL no muri CNDD FDD. Ndashingira intahe ko Harirete ata kintu ca politike yari akirimwo. Nimba arico yafatiwe n'abazoba baramubesheye." Hariho aba informateri b'iperereza. Iyo bamaze iminsi badatanga amakuru baca barondera uwo babeshera kugira ntibabikeke nabi. Nimba Harirete Niyomwungere akiri muzima, abamufise baranyandikira ndabahuze n'uyu muntu ashingira intahe Harirete. Hari nomero yoba yaratanzwe n'abafashe Harirete Niyomwungere ariyo 6781 Uwomenya neza abakoresha iyo nimero yobatumenyesha. Ni inkuru itari nziza kandi ni n'inkuru itanejereje. Nubwo biruko ariko muri ino ndwi hari benshi twatabarije babonetse. Turashima ko hari abantu benshi batwituye muri ino ndwi kandi bikagira akamaro. Umutamakazi Feredansi Nizigiyimana yari yatowe ku Muzinda. Abiwe barabonetse baca baramutora aho bari bamuhaye indaro. Vyabaye bukeye twaraye tumutabarije. Umwana Nyishu y'Imana Karebu wo kumutakura yari yatakaye ku wa mbere. Twamutabarije haciye iminsi 3 hatazwi irengero. Abamutoye baciye bahamagara umuryango. Uwo munsi nyene bamaze gusoma ubutumwa bwaciye hano. Umwana yarasubiye mu muryango.
umwana Niyonkuru Elsie w'Igitega yari yabuzwe irengero ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024 nawe twaramutabarije inyuma y'iminsi ine uwo munsi nyene umuvyeyi wiwe yaraye amanutse kumutora i Bujumbura itangazo ryacu ryatumye abamutoye babimenyesha abiwe umwana Igiraneza Birive Roxy wo mu Gatunguru nawe yaratowe aho bita ku Kanga mu Kinama tumaze gucisha hano itangazo rimurondeza umusore yitwa Nshimirimana Fleury asanzwe agendana indwara yo mu mutwe twaramutabarije muri ino ndwi nyuma y'amezi 3 abiwe batazi yari nawe nyene yaciye aboneka abamubonye barahamagaye umuryango wiwe uwo tutazi icakurikiye n'umwana yagongewe kw'ibarabara ry'Ikiriri ku wa gatatu uheze ku mugoroba acajanwa ku bitaro rwa Karedi umwana yavuga ko yitwa Tarisise ntitwamenye ko inkuru yoba yarashikiriye umuryango w'umwana turashimiye mwese mukurikirana runo rubuga kandi mukagira ico mufashije abatwitura batandukanye turashimiye Imana yafashije abo bantu bose bakaboneka nihezagire mwese abagize ico mufasha nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko induta mw'ikambi ya Indari impunzi mu gihugu ca Tanzania hari abigisha bamaze amezi 2 badahembwa none baherewe mw'ikambi y'impunzi y'abarundi ya Nduta muri Tanzania abigisha basaba guhembwa amezi 2 baheraniwe benshi muri bo bavuga ko bafise amadeni menshi cane naho hari amasezerano yashizweko yabaye hagati y'abigisha n'ishiramwe ILC yo kuduza agashahara k'abigisha abategetsi ba Tanzania boba baranse ayo masezerano kugira ngo bihutishe ivyo gucura impunzi z'abarundi nk'uko tubikesha amakuru dukura mu ikambi mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze ishiramwe ILC risanzwe riraba ibijanye n'indero mu ikambi ya Nduta yari yemeye kuduza imishahara y'abakora mu gisata c'indero bose mu ikambi ivyo vyabaye inyuma y'uko abo bakozi bari bahagaritse ibikorwa byose bijanye n'inyigisho babona ko amashiringi ibihumbi 55 ya Tanzania bahembwa ni ukuvuga amadolari 21 n'ibice bitandatu y'Amerika bahembwa ico gihe ku kwezi hatarashoboye kubabeshaho muri ayo masezerano umwigisha wo mu ishuri ryo kwimenyereza yari guhembwa amashiringi ya Tanzania ibihumbi 64 uwo mu ishure ry'intango hagahembwa ibihumbi 74 uwo mu mashure yisumbuye yandikiwe ibihumbi 80 umushahara w'umuyobozi wari kuba amashiringi ibihumbi 90 umugenduzi hakaronka ibihumbi 110 mu gihe umuhuzabikorwa yandikiwe ibihumbi 120 ivyo ni bivugwa n'abigisha b'abarundi bari mu ikambi ya Nduta haranashizweho umukono ku masezerano yategerezwa kuja mu ngiro kuva muri Nzero 2024 abigisha bavuga ko batangajwe no kubona ayo masezerano hatagiye mu ngiro mu nama ILC yagiranye n'abayobozi n'abigisha baserukira abandi iryo shiramwe ryavuze ko habaye ingorane ijanye n'ubuhinga ishobora gutorerwa umuti mu mpera za Ruhuhuma canke muri Ntwarane batazi neza ko bizokunda ivyo ni bivugwa n'abigisha bidoga bariyamiriza iyo ngendo y'abategetsi ba Tanzania babona ko bifise ingaruka mbi cane mugabo ayo makuru ava mu bigisha akaba avuga ko ibituma nyakuri iyo mishahara iteba ari ukukironderera ahandi twarahawe amakuru na bene wacu ba Tanzania kuko utumvikana kwavuye ahandi leta ya Tanzania yaranze ibijanye n'iyongerwa ry'umushahara ku bwayo bidatuma impunzi zitahuka ku bwinshi ivyo ni bivugwa n'abigisha ba Tanzania babona ko ivyo leta ya Tanzania yakoze yicishije ku burongozi bw'ikambi atawo vyihanganira niho nyangwa ry'amasezerano bisigura ko hari uburenganzira bwacu buhonyanzwe ivyo bituma tumererwa nabi kuko twari tumaze gufata amadeni bigaca bidutukisha tugaterebwa icizere uko akaba ariko bavuga basaba HCR yo igenzura ARS gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo iyo ngorane itorerwe umuti imbere y'uko izindi ngingo zishobora gushika no kwihagarikwa ry'ivyigwa
ikambi ya Nduta womenya ko irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 64. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.